mw'iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu, iyi noti y'igihumbi isubijwe agaciro. Idolari rizovunjwa igihumbi kimwe. Idolari rizovunjwa igihumbi kimwe. Idolari rimwe hagiye gushika igihe rivunjwa igihumbi kimwe mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, naco mfise fatiyeho, ariko nizeye ko iyo mboshe ivyo mw'isi no mw'ijuru biba biboshwe. Idolari rimwe rigiye ku gihumbi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, amafaranga y'Uburundi asubijwe agaciro. Amafaranga y'Uburundi asubijwe agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abarundi dusubijwe agaciro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Aka kavideo kagiye hanze. Kagiye hanze. Nabonye abantu bavuga ngo yo ngo arabana natumiye bace bankakuza ngo kubera kajya ka video. Yumvire vraiment. Banse kuza kubera ko sinzi ko bafashe ko hari mu West Cross so ariko abazi Imana yabo bazokomera bakoreshe ibikomeye. Kandi ntimuze kubera ko munyizeye. Muze kubera ko mwizeye Imana. Mwizere Imana. Je modeste ndashaka kubadekonera. Kubera ko ndi umuntu. Ariko ni mwizere Imana bizogenda neza. Mugabo jewe ndashaka kubadekonera pe. Ndashaka kubahemukira, ndashaka kubabesha, ndashobora gucegwa, ndashobora oya. Jewe mukonsidere Imana. Ariko nanje ngerageza buri munsi gukiranuka. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. C'est Linkarlen à l'eau comme d'habitude de Miss Serigwami Msumeno Maso Yinyana. Les amis, mubona yuko cambere na mbere nicanye n'umwubahwa muri rusangi umukozi w'Imana. Imbere ya byose kandi mbaze ndababwira ati ndabibutse yuko je imbere ya byose yuko nkora mbanza gukora ivyunguka prophet. Amen. Kuko nawe urazi yuko mu byo udusengera mu gukora ivyunguka. Amen. Reka ndabibutse yuko amavuta y'ikibonobono akiza ingwara zo kurukoba. Ntimugire ikibazo ku bantu bagwara ingwara zo kurukoba, allergie canke urubando canke tujye dusekera canke ibindi vyose. Amavuta y'ikibonobono arakiza. Umuntu anze gwaye urubando. Amavuta y'ikibonobono arakiza. Muzori ndamuna. N'abantu babagenzi bawe bafite ubuhanza canke batagira ubwanwa, amavuta y'ikibonobono arafasha cyane. Amen. Twongera tubibutsa yuko bashiramwo imitahe muri unaskoki ibihumbi 12 gusa. Nivyo wawe ucuba umunyamitahe muri unaskoki. Tubibutsa yuko kandi ufise umurima munini rima igitego cy'ikibonabona kirimo amafaranga menshi utishoboye canke utabishoboye ufise ahantu hato pumutera n'imiburiburi ibiti bitatu navyo nyene biragendeka. Tubibutse yuko na kumugwa breeding company yabazaniye aba engineer bakomeye cyane baba professionnel bubaka neza. Naco nyene ico twibibutse aho buri hose waba mu ntara zitandukanye canke mu mahanga aba engineer bacu barahagusanga. So tubandanye rero tunongere nakire umukozi w'Imana. Karibu cyane. Kutabwiye igikorane nawe kwa kitunguka. Ivyo rero izo biri nk'ivyunguka sana kuko bazaba baje no kuraba Amen. Hari abantu benshi baguma bibaza eske Link arakijijwe je ndakijijwe cyane. Tuzoba turi kumwe le 20 le 21 kuri Mise Viva. Hazoba igikorane kiryoshe cyane kizofasha abantu benshi. Tuzoja mu bwiza kandi murazi ko tuja mu bwiza tuva mu bwiza tuja mu bundi.
tuguma dutera intambwe ku yindi. Murabona yuko n'ivyunguka vya Aigle Noir aujourd'hui ni Aigle Noir kuri stade. Rero reka uyu munsi niyo mpamvu nahamagaye n'umukozi w'Imana hano tugigwe ko tuvuga ku kintu cerekeye ngo niwe abantu benshi baguma bavuga ngo niwe ngo afite inzigo niwe ngo yatumye ngo idolari ngo rimanuka, aho kuvuga ati Imana ishimwe, Imana yabidukoreye. Rero uyu mwanya ndamuzanye hano adusesangure wayi yifata gute iyo abantu bakora avuga ivyo bintu. Ikindi naco nongera ndababwira yuko le 20 uzofashwa ugwaye, amen, ufise ikibazo icaca cose welcome, uzofashwa ni kuri Mize Viva. Reka rero tumahikaze kwanza abanza turamutse. Ni saa 8 gushika saa 1 amabisi atahana abantu azobari. Ndabaramukije nanje kugaruka kuri no media ya uyu muvyeyi hano. Imana yo mwijuru imuhe umugisha namwe ko muradukurikirana. Imana ibahe umugisha. Ndabipfuriza musi mwiza bivanye naho uri murakurikirana ikiganiro canke ijoro ryiza. Imana yo mwijuru hezagire cyane. Turaguha ikaze kandi kuri Carlene Audio TV. Musanzwe bakumenyereye uri musangwa nturi umushitsi muri rusange. Twarumvise aka video hirya no hino kagiye karazikira kavuga yuko usengera inoti y'igihumbi. Umuntu wese ndabibutse rezabiye kamaze kwanza ndamufisha aka video hamace tugigwako dukora ikiganiro nyizina nico cika ariko Imana yarambwiye ngo dusengere inoti y'igihumbi kubera ko amafaranga azokoroka gushika igihe tuzoshika idolari rivunjwa igihumbi kimwe. Idolari mu Misiri riraja hasi, kuva tugiye kubihanura riraja hasi muba mahoro. Imana yambwiye mwijoro, amen, ufashe iyo noti ni igihumbi gusa, sivyo? Nizi igihumbi gusa. Fata iyo noti yawe tuyihemekere ku buzima. Mu misiza kuva tugiye gusengera ino noti mugiye kubona amadolari akoroka. Gushika igihe muzovuga ati sha nawe aciye imyaka 5 nawe aciye imyaka 10. Profeti yari yarabihanuye avuga ati data mu izina rya Yesu, iyi noti y'igihumbi y'Uburundi igize agaciro mw'iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Data mu izina rya Yesu, iyi noti y'igihumbi isubijwe agaciro. Idolari rizovunjwa igihumbi kimwe. Idolari rizovunjwa igihumbi kimwe. Idolari rimwe hagiye gushika igihe rivunjwa igihumbi kimwe mu izina rya Yesu. Mwami Yesu naco fise fatiyeho, ariko nizeye ko iyo mboshe ivyo mw'isi no mwijuru babibushwe. Idolari rimwe rigiye ku gihumbi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu, amafaranga y'Uburundi asubijwe agaciro. Amafaranga y'Uburundi asubijwe agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abarundi dusubijwe agaciro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Reka tugerukirize ngaha gatoyi. Umusi aka video canke umusi ubusengera ico gihumbi biraboneka ko wari ufise icizere canke Imana yari yagutumye ko idolari ritegezwa kumanuka. Nabivuze muri audio yuko Imana yari yarayibimbariye yuko rikoroka, yuko rizokoroka.
kandi ko tuzokora igikorane gikurikira ico kigiye kuba dore ryamaze gutangura gukoroka. Mbega wewe umaze kubona aka video katanguye gusirikira hirya no hino ku mahazo sosio atandukanye canke imvugo zitandukanye zitanguye kuvugwa wifashe gute? Imvugo zitandukanye ntako nari kwifata nagumye mu byo ndimwo ahubwo kubera ko bisohoka byatanguye bivugwa nabi bamwe baravuga arasarara article nyine ukabona yuko umumenyesha makuru yanditse article mbi yashaka kwantisha umuntu abandi orke suhe zanje zari nizo kwipfuriza yuko igihugu gitera imbere si cyo kwipfuriza ngo igihugu gisubire inyuma. Rero ca wibaza baranditse ndavane abantu barakunda igihugu canke baracana so at least none naho no banipfuje ibyiza sino banipfuje ibibi gusa nkunda kuvuga ngo hari abantu ba contre 6 abavuga ati kwereka ijeni ataje nabivuze mpeka nibyo nibajije kwereka ataje Imana yaciye ngo ndabivuge ico nibajije Imana imbabarire kubera ko umuntu aciye yandika gutuka jewe yabariwe nari kumuryohererwa sinari kandi jewe kuba ryokoroka sinovyishimira cyane jewe nishimira gusa ko mfise Kristo ndavyishimira ko ryakorotse ariko ikinini nishimira nuko Kristo ari ku ngoma byerekana ko Kristo ari ku ngoma ari marakora avuga ikintu akagisohoza basi at least mu mukozi wayo jambo rya yavango sinzemera ko asizwa kogwa n'isoni atacemera yuko abakizwa dukogwa n'isoni bakizwaho muri mwese mukoma amashi twishime tuvuge amen Imana ihabwe icubahiro abakijijwe ibi ni ibintu byo kwishimira ko Imana ikiri kumwe natwe icambere na mbere mvuga ati ivyo bintu ndafitiye ubuhamya kuko na mama wanje niho yarari mama wanje nawe nyine arasenga niho yarari afise iyo noti y'igihumbi gushikisa yashize mu kibanza ciwe ca shop hari hano yayiteretse kabisa barabitse ijya noti barayibitse ati inye iri kwijambo mbega hari ibintu twagiye turabona inyuma yo gusengera inoti y'igihumbi yuko idolari rimwe rizovunjwa igihumbi inyuma yaho twabonye ibintu by'ubutare butanguye guseruka mbega navyo mwaraba mwarashize mu kintu c'amasengesho ujya munsi nahanuye ibintu byinshi d'abord twatanguriye ku mabuye y'agaciro tuza ku ivyo vy'inoti tuza ku by'igitoro turaza tuvuga ku by'indege turaza tuvuga ku byo abagwizatunga bagiye kuza mu gihugu cy'u Burundi bavuye Qatar ibyo navyo byaciye biba navyo ndavyibuka so shima Imana yuko ibyo bintu byose yavuze yuko yabisohoje yarabisohoje vraiment ntibagire ikibazo n'igitoro kizoza ndabizi amina sinkekeranye kuko je Imana mbwiye ikintu manzi ko kigira kibe amen mbega iyo abantu benshi kuko nta marangamutima ashiramo mu kuvuga ibintu je nta marangamutima ashiramwo yego simbuze yuko ntafite amarangamutima ndayafise sentiment ndazifise ndashobora no mugabo mvuga ibintu biki birimo amasantima yego abantu benshi bivanye n'amakommentaire ngenda kwaze ku makommentaire mbabarire abantu benshi bagiye baravuga ati ngo kubera ko ari umukorasiyoni en tout cas yo badi politique kubera ko hari ibintu byinshi bigenda agenda arasengera bikaca biba baba bavuye ngo hagati muri politique canke mu bategetsi baba babivuze mu bintu kanaka mbega ico kintu naco kivuga kwiki nukuri Imana yo mwijuru irahari jewe nta muntu twavuganye ibintu bya politique ushima none twavuganye imyaka indwi iby'ubutare
ivy'amabuye y'agaciro iriya seta kuko bafatiye hanini no kuri kujya kuntu abaguza tunga bo muri Qatar warabisengeye en plus bouquet bwaho nta misi yaciye baciye baza baca bafatira ngaho yuko oya nukuri wowe uri mu bintu bya politiki nk'ubu ndimo ndategura igikorano umwanya nokora yo kuvugana n'abantu umwanya ndose akanya canja gusenga ariko kuba ibyo bo vyiyumvira nta kibazo kirimo niko bobo niko bazi niho nyene aho nyene ikindi naco sinzi ukuntu nyene bivuga nene ivy'idolari twavugana ivy'idolari n'ivy'inzabona banabivuga kandi muzehe ibyo nakunda kubyinjiramo ibyo nadashaka kwinjiramo turabe n'ibiganiro nk'ibyo ntabyo twuvugana ntabyo twokorana naba ndanamukuyeho ayesha gutumako ndamubonye ndamubona rimwe nko mu mwaka okay basi bafate kera n'ivy'intamba twari twaravuganye twibandanye tubandanye ikiganiro n'ivyatanganyika twarabivuganye kujya munsi n'amazi twavuze yuko azosubira hasi mazi azosubira hasi uyu mwaka atazoduga n'ivyo navyo ko baramubeshera oya abantu bashatse kugufovya they can do everything mbega uri kuraraba ni yahe impact byagize mu gihe ukoze ikiganiro canke nubwo he ruhombo wagize ugikora aka kavideo kagiye hanze nabonye abantu bavuga ngo yo ngo arabana natumiye bace bankakuza ngo kubera kajya kavideo iyumvire vraiment banse kuza kubera ko sinzi ko bafashe ko hari mu West Cross so ariko abazi imana yabo bazokomera bakoreshe ibikomeye kandi ntimuze kubera ko munyizeye muze kubera ko mwizeye imana mwizera imana je modeste ndashaka kubadekonera kubera ko ndi umuntu ariko ni mwizera imana bizogenda neza mugabo jewe ndashaka kubadekonera pe ndashaka kubahemukira ndashaka kubabesha ndashobora gucegwa ndashobora oya jewe mukonsidere imana ariko nanje ngerageza buri munsi gukiranuka ijoro n'umurango ngwanira ko nkiranuka singwanira bijya navuze oya simere nka bawundi ngo n'umuntu ngo acumuri icurindwe ku munsi oya buri munsi ndagwanira kuguma nezwa kandi nzana ivyamwa vyiza ndabamira imbuto nziza ndabamira ivyamwa vyiza singwanira kuvuga ngo murabe ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora oya ibikorwa byanje birejejwe ngwanira yuko nokora ivyejejwe ngwanira ko novuga ivyejejwe ngwanira ko nogira ivyiyumviro bizima vyejejwe Imana ibaha umugisha cyane amina gusa shobora kwihenda mwugate kuko n'umuhanuzi wa mbere biravuga ngo Samuel yarinze apfa mpwemu yaramuri kuntegeza mva ko n'umunsi numwe ariko yarihenze mu izina rya Yesu ariko je sinzihenda amina ni Imana gusa ibirimo kandi zosigaza kubibamwo mu ntango no gushika mu iherezo mbega uri kuraraba gushikisa nicahe cizere ufise yuko batazusubira kukugarira eglise nkuko bigeze kuyikora Imana yabivuze je ntagena kimwe baza kugara ntabwiye Imana amina Imana bayavuze nateguye ishengero aco gituma abafefu ntibigera bacika intege wanyiganga barahaguma kubera ko ivyo tuba twamaze gutegura imitima yabo ava ko birambwiye ati nta kizogushikira ntabanje kukikubwira akabanga nzobanza bukanyibira so dufite rero imyaka 7 y'uburumbuke nk'abarundi tumenye ko tuvyitwaramo nuko tubigira ndavyibuka imyaka 7 iheze Imana bivuga ngo Imana itanze imyaka 7 y'uburumbuke hari 2023 rero murabe neza ibirumbuke bwashitse kandi nta hantu haba uburumbuke Imana itabanje kuvyica amina banza gushira mu myaka yo kuvyica yego bure twitegure tumenye ukuntu tuvyitwaramo kubera ko mu myaka 4 isigaye sinzi ukuntu bizaba bimeze
Wow. Reka tuje mu ku gikorane kizoba le 20 le 21 mbega ku kintu c'akandi ca déplacement wavuze yuko abantu bazotorwa yego bazotaha ayabataha nazo bahari umva muga gushikayo bazoshikayo ako kuwa mbere tuzonakora n'igitoro gihari ntibagira ikibazo amina mabisa azoba hari muri circulation cyo ntibakigira iki kibazo amen mbega igikorane ca le 20 le 21 naco kimeze gute twibutse abakunzi bacu le 20 duhamagara abantu bose kuvuga ubutumwa bwiza yego at least aho utabuvuze canke aho wavyibagiye canke aho wavyirengagije le 20 dushaka dushiba ibiganza mu biganza vy'Imana ubutumwa mu biganza vy'Imana abantu bashasha bakireka isomero n'umukiza le 20 turabisavye uzoze saa 8 gusenga wahereye saa 6 z'ijoro urimo uravuga ubutumwa bwiza uzu telefone abantu mu telefone yawe babwiye ati waruzi ko Yesu agiye kuza at least wakirese umwami n'umukiza kandi ntushiye mu iterabwo kuko Yesu nitumwakira kubera ko hagiye mu iterabwo Yesu tumwakira kubera ko tuzi ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu ariko aruhura ari umuntu ameze neza umuvyeyi umupapa asumba abandi bapapa bose rero abantu duhaguruke tuvuga ubutumwa bwiza je mvuga ngo ifoko uwo munsi bisaba kuri igihugu cyose cyo kuvuga abatumwa bwiza ba pasiteri mu nyumva naho nivyo mwihebeye ujya munsi ndabasavye bizobe ibihe vyiza kuri twebwe yego akini naco gikurikira mu gikorane tuzakisha kisomo n'umukiza abantu kabiri abantu baje kwihana tuzobasengera bazokira ingwara umuntu uzi ko afise umuntu agwaye azomuzana umuntu aziwe ko yagize accident wewe bazomuzana azi ko yavunitse amagufa n'ibindi azobona ikiganza c'Imana no gukora ku Imana unazi ko bamwambitse ibintu kwizosi abandi bambaye ibintu kwizosi bazoze abo bambitse ibintu ku maboko amasima muzoze ku maguru wagwaye imigongo bambitswe ibintu mu nda mu mugongo muzoze muzotaha mwakize yes Imana yo mwijuru ibamera umugisha abantu bambaye amasonde muzoze muzotaha mwakize Imana yo mwijuru izobagira neza abantu mwagwaye ingwara mutazi ukuntu vyaje uzoze ndabizi neza uzobona ikiganza c'Imana ndabizi ko kuwa mbere ari umunsi wa testimonies umunsi w'intahe zikomeye cyane amina ku munsi wa kabiri pito kuwa mbere tuzobasengera kuwa kabiri n'intahe dusoza twatama dutanga ubuhanuzi bw'isi yose Imana ibahe umugisha mbega uri kuraraba iki gikorane twibutse abakunzi bacu uri kuraraba mbega mwatumiye abaririmbyi bameze gute abaririmbyi bangana gute impano mwaba mwarazisize inyuma canye oya twazisize inyuma birahari vyose yego tuvuge yuko n'abaririmbyi ba gospel ariho bazaba batandukanye reka tubashimire cyane murakoze gose nawe urakoze Imana y'umujirwe umugisha thank you so much karibu cyane mu gikorane yeah